Murashobora kutwidondora? Nitwa Manirakiza Evariste, nkaba n'umurongozi w'ishirahamwe bita CAIP, ishirahamwe riharanira inyungu za politiki. Ego, Evariste bahamagaye nk'umuhinga kugira ngo mudufashe ku ciyumviro twahavuye twiyumvira hano. Sinzi mu Kirundi nyene tuzahukivuga, ariko gifise nyene bacita mugabo kubwaho nk'umuhinga yize ibijanye n'ivyigwa byo mu mutwe. Tuvuze masturbation twogisigura gute? Murakoze. Mu bisanzwe mu Kirundi masturbation no kwikinisha, hari abandi bavuga ngo no kwisambanya, mugabo Kirundi ciza ni kwikinisha. Ego, muri makirero murashobora kutwagurira mbega ukwikinisha umuntu akubwiye ngo ukimusigurire mu buryo burambuye, twahava tugitahura rero ko ari giki? Okay, murakoze. Mu bisanzwe ukwikinisha no bisigura mu ntonzenye zibiri. Ubwa mbere hariho kwikunda. Ukwikunda ukumva yuko ibintu byawe atahandi hantu byoja, utegerezwa wowe nyene kubyikorera. Hama hariho n'ikindi no kwita kwigenga mu bijanye n'ivy'igitsina. Muri make nivyo, ariko kandi ibyo byo kwikinisha ni ukumenya yuko hariho muri bimwe by'uko umuntu aba ashaka kwimenya, akamenya umubiri wiwe, akamenya uko umubiri wiwe ukora. Ni mwiyo ntumbero harimwo ibyo by'uko utegereza gukoresha igitsina cyawe wowe nyene atawundi mu partenaire ufise. Ego, ariko mwabivuze ko harimwo umuntu no kwikunda, ni ukugomba kurema umunezero ari umwe, kumbure umunezero wari guhava uza ari abantu babiri bahuye. None mbega uwo munezero uwo muntu agomba kurema uba ari wa munezero nyene canke kibari nk'icitiranwa cawo? Urakoze. Twebwe twebwe twize iby'inyifato, ibintu byose bihera mu mutwe. Wowe namba wasize mu mutwe yuko ibyo bintu biza ko wa munezero uraburema nyene. Mugabo nk'ubu nka wewe uri kurabyumva womenga usi wa munezero, mugabo kuri we usanga ari uwo munezero nyene yarakeneye. Ego, none ko kumbure ari umunezero uwo muntu agerageza kurema, ubwo ko uwo munezero utandukanye n'uwo wundi w'abantu babiri baba bahuje ibitsina, ubwo nta ngaruka mbi bishobora kuzanira umuntu asanzwe abikora canke ubikora kenshi? Murakoze cyane. Mbere yuko nshika kuri ico kibazo, kwanza nagomba mbanze ndababwire, hariho abantu usanga tubitahura ubutandukanye ibyo byo kwikinisha ubundi ntibyari kibazo. Mu bijanye n'inyifato kwikinisha c'est normal, mugabo biza kuba ikibazo ku bantu batabitahura neza. Twebwe dusanga turiko turavuga, ugasanga hariho abariko bavuga yuko umuntu adashobora kubyara mu gihe yikinisha, ashobora kubikuramwo ingwara, ashobora kubigirane. Ivyo ni ibintu scientifiquement parlant atahantu na hamwe wo vyerekana, ata preuve donc icyerekana yuko ivyo bintu bishoboka. Mugabo hariho benshi babivuga, ugasanga hariho n'abandi nka twebwe tuba tubitahura kumbure kwikinisha n'intuzenye mu gihe bitaragera ku rugero kumbure bitera ingwara, twebwe tubifata nk'uko ari normal. None muhava muvuga muti si bibi kandi bishobora kugera ku rugero bishobora gutera umuntu ingwara, aho murashobora kuhasigura neza kugira ngo n'abatwumviriza bashobore kubitahura ingene byo batari bibi, mugabo hariho urugero bishobora kugera ko bigateza ingwara nyene kubikora? Ego, murakoze. Reka nsigure gatoyi.
mu bisanzwe mu gifaransa baravuga ngo tout excès est mauvais. Kwikinisha biza kuba ingwara ryari, biza kuba ingwara mu gihe ico gikorwa arico gisigaye kikokipa conyene, ni naho biza kuza gutera ingaruka inyuma, haba kuri wewe, haba mu kazi ukora, haba no mu kibano ububayemo. Murakoze. Ego, hanyuma mbega iyo bishitse umuntu akabikora akikinisha umwanya munini gushika naho bishobora kumutera ingorane, n'izihe ngaruka neza na neza bishobora kugira ku magara y'umuntu yo mu mutwe? Murakoze. Iyo umuntu yikinisha umwanya muremure, ubwa mbere hoho nta bindi asubira gutekereza, aragira bimaze kuba bicika ingwara, ibyo no kwita masturbation compulsive. Niho rero aho biba byamaze twamaze kubyita yuko byabaye ingwara. Ingaruka rero niziye, ubwa mbere aragira uburuhe budahera, ubwa kabiri aragira ntabaki ibyo no kwita estime de soi mu gifaransa, sinzi kumbure mu kirundi ukuntu ko bigira tubivuga mugabo. Donc uko kwiyumva yuko hari ikintu ashoboye wewe ntasubira acagira iyo faible estime de soi. Hanyuma kandi aragira ntasubira gusinzira iyo ibyo bintu atabikoze, itiro riragenda pe, yamarushe, yamababaye, yama ari wenyene igihe cyose. Rero mu gihe biba byamaze kugenda uko, nuko niho biba bitanguye kugira ingaruka mbi mu kibano. Urumva iyo umuntu amaze kugira uburuhe budahera, akazi karagenda nabi, iyo amaze kuba atagira itiro ntasubira kwiyumvira neza, imigambi irononekara, meme n'abamukikije babana birabagiraho ingaruka, kubera ko urumva iyo umuntu adasinzira aguma afise tendance yo kugira ngo aje kuraba ibyo bintu, mugabo ko mataha aba ariko arabirabira, ugasanga hariho abandi baba bari ngaho, ugasanga arakeneye kuja kuraba kumbura ashobora kwikinisha arabyere zimage pornographique, ugasanga rero ibyo bintu ntaronka birabira kubera abandi cakibanga. Ni naho usanga ari agumana yantunze nyanyifato yo kwigunga. Ego, neza na neza. None abantu barakeneye gutera imbere, kandi kugira batera imbere bibasaba ubwenge bwo kwiyumvira. Ni zihe ngaruka zerekeranye novuga ntizokwisunga iterambere umuntu amaze gushikirwa na kino kibazo cyo kuba yisambanya? Ni zihe ngaruka nyamukuru byoshobora kugira ku iterambere ry'umuntu we ubwiwe ubwa mbere, hamwe kumbure n'umuryango canke n'ikibano muri rusange? Urakoze. Nivyo nari mpejeje kuvuga. Mu bisanzwe ingaruka iyo umuntu arushe, iterambere ryiwe d'abord, iyo umuntu arushe ntashobora gukora ibikorwa neza, usanga hariho ibyo akora, usanga hari ibyo atakoze. Iyo umuntu atiyemera aguma akekeranya, biga nokora ibi, ugasanga aguma agerageza akumbure kandi yarabishoboye, muga akabona yuko atabyashoboye. Iyo umuntu adasinzira ni ukuvuga ugeze imbere y'akazi, ugiye ku kazi, ugashika ku kazi mwisanzwe utangura gusinzira, ibikorwa ntibisubira kubandanya. Iyo umuntu yama donc ataryohewe, kunabirwa igihe cyose, ugasanga arigunze, aho ntashobora kuganira n'abandi, kandi urabizi ko utubiri tuvurana ubupfu, kandi umutwe umwe bavuga yuko wisangiza kugwara mu mutwe. Rero ingaruka ni nyinshi, urabyumva, haba kuri we n'iterambere ryiwe riradindira, hanyuma n'akazi ahari karadindira ku kazi wiwe, nambara umukoresha wiwe ugasanga baguma bashwana, ugasanga abakozi bakorana nabo nyene barashwana kubera ko arabatana akazi akaca kwisinzirira, ugasanga famiye yiwe kumbure yari imukeneye, hari ibyo usanga yarayifasha, aratakaje akazi, famiye yiwe igiye mu kangaratete.
muri make rero ingaruka ni nyinshi wabyumvise kandi nibaza ko iyo bimaze kuba indwara niho rero bica bigaruka bikaba intuze ariko masturbation n'ubundi nayo nyene sinovuga ingaruka gusa kumbure nayo nyene irafise ivyifasha kujya kuntu umuntu agira rapport sexuelle n'umukobwa na masturbation ajya afata yuko ari karagira rapport sexuelle nakubwiye ko byose bitangurira mu mutwe iyo umaze kwintegra yuko uri kurakora rapport sexuelle nibyo nyene gisifi yuko byizera gusa rero nariko ndakubwira ati masturbation irafise ibyiza masturbation ubundi itaraba indwara haje irakinga ico no kwita cancer de prostate ni vyigwa by'abantu kumbure bagize usanga cancer de prostate nayo nyene ugasanga along yarayigukingiye peut-être ntimwavure mumfata nabi cyangwa ngo ninunze ngo si byigwa by'uwanjije nagize ahubwo n'amarosheshe nagize peut-être maze kumva iki kiganiro yuko mwantumiye muri iki kiganiro mugabo ndahiga ibyiza ndahiga n'ibibi bya masturbation rero sintumiriye abantu kuja kugira masturbation kubera ko urumva navyo byohavura bigira byohavura baca bihutira cyane kuja kugira masturbation ngo ifise ibyiza byinshi ariko kandi ku bapfasoni masturbation ubundi iragabanya zijya no kwita iyo bari mu nunzenye les douleurs menstruelles sinzi ukuntu kivuga mu kirundi kumbure mugabo iragabanya cyane ukubabara iyo umwigeme cyangwa umupfasoni ari mu butinyana hanyuma masturbation kandi kujya urangura rapport sexuelle donc arangura amabanga yabubatse n'umugore cyangwa n'umukobwa aruhuka akumva yuko akeneye gusinzira no kuri masturbation no kwikinisha nuko nyene bimeze murakoze hanyuma rero mwavuze ibyiza muravuga kumbure n'ibibi bya masturbation canke ukwikinisha muri rusange uyu munsi kumbure abajene canke n'abantu abariho bose bavuga iterambere ariko kandi iterambere rirafatiye ku bwenge bwo mu mutwe bisaba kwiyumvira akazi nikakiboneka ariko bisaba kukarema kugira ngo abantu babeho none ufatiye kuri iki ciyumviro cacu kivuga ingaruka mu by'ubutunzi zishobora guterwa nuko umuntu yikinishije uno munsi rero akajambo wohanurira abantu muri rusange waba ugwaruka canke abakuze kubyerekeranye kumbure n'ingaruka mbi canke n'ingaruka nziza zoba ziboneka kuri kino kintu cyo kwikinisha n'akahe kajambo wobatekerera abariko barakumviriza uno mwanya urakoze cyane mu bijyanye no kwikinisha nababwiye yuko atangaruka mu gihe bikiri ku rugero bigitangura ubikora nka kujya ukora rapport sexuelle nta ngaruka n'imwe bifise ku magara y'umuntu bifise ku magara yo mu mutwe bifise no ku iterambere ry'umuntu ariko birafise ingaruka mu gihe uko kwikinisha ubikora nk'umwuga ndavuga nka kujya utonda ku kazi hari abashobora kubikora nka gatanu ku munsi abo rero baba bamaze kuja muri rwa rugero rw'abantu imaze kuba icika ingwara kwikinisha aho rero niho bica biza bikagira ingaruka ku magara yo mu mutwe bikagira ingaruka ku muryango wiwe bikagira ingaruka mu kazi ahakorera bikagira ingaruka mu kibano bikagira ingaruka no ku iterambere ryaba iry'iwe cyangwa iry'umuryango wiwe ashobora kuba yubatse kuko hariho n'abagabo babikora bubatse rero akajambo nobatekerera n'akahe namba ubikora umujene cyangwa umupapa cyangwa umwigeme cyangwa umumama ashobora kuba akora ayikinisha
kwikinisha ntibyari bibi, ariko iyo bimaze kurenga urugero niho bica biba bibi, bigacika n'indwara, bikagutuma uja no kurondera umuganga agufasha kugira ngo ibyo bintu ushobore kubiheba. Rero ku batarabitangura ntimubitangure, kuko urumva ko biraheza bigacika indwara. Ku babitanguye nabo ntimubihebe, mugerageze buke buke. N'abanywi b'itabi barabiheba, ntibyoroshe guheba, mugabo iyo ubibandanije ukabibandanya ubikora kenshi ku munsi, nk'ubu ubikora rimwe ku munsi, rega iyo ntibiraba indwara, aho biba bikiri normal. Mugabo iyo umaze kuburenza rimwe kabiri gatatu kane sur base peut-être les images pornographiques, urumva ko bishobora gucika indwara. Rero nimugezaho hama ubihere buke buke, si kuvuga ko uca ubiheba directement, ntibishoboka, kubera ko ikintu cyose kujya bitanguye ukora rimwe rimwe, fata n'ubundi uzuragabanya, namba babikora 5 ku munsi upfumugabanya ukore 3, hama ejo ukore rimwe, hama hirya yejo ugerageze urabe yuko ushobora kubiheba. Rero niho bishobora kumbure bikadutuma abajene, ko nanje ndi umujene, dushobora kwitaho cyane ibijyanye n'iterambere ryaba iry'iwacu, ryaba iry'imiryango yacu, ryaba n'iry'igihugu. Murakoze. Ego, ariko kandi nk'umuhinga, mbega ko hariho ibyikora nkava nita ngo ni muvema ari involontaire, sinzi ngene abahinga mu vyita, kumbura umuntu ashobora kuryama akavyuka asanga byabaye, ariko hakaba n'ibindi biri stimire. Mbega bijya byose byoba ari bibi canke bibi nibihe, byiza nibihe muri bijya? Kubijanye nuko byikora hajya ntuba wikinishije, bijya ni muvema involontaire nkuko ariko bivuga. Donc ibintu byaje wowe none iyo usinziriye kwanza wowe dogo wapfuye mu yandi majambo. No kuvuga bijya ni sate bishobora kuba byavuye ku byagiye urabona uwo munsi, haba ku murango cyangwa akaba ari abukora mu ijoro. Hariho abakora mu bubare babona ibyo, ugasanga mu boîte de nuit hariho abagenda bagakora amaraporo, donc bagarangura amahanga yabubatse. Hakaba n'abandi usanga bivaye n'ibiyago yagiye aracamwo ku munsi, ugasanga ibyo bintu byaje aho. Rero nta ngwara irimwo, kuko ibyo ntibizi iminsi yose. Umuntu wese ararota, ni nka kugira urota ugwa ku ntunzenye. Kumbure tugiye kubigirira amarosheshe nabyo nyene byoshoboka, ukamenya ico byavuye, kubera ko hariho ari byo bita donc kugira interpretation de rêve, ukamenya ikintu warose cyavuye ko kumbura icyabituma. Mugabo ibyo bikigwa n'abahinga, kumbure hariho aba psychiatre, hariho les psychologues, kumbure nibo bashobora kuba bakora ibyo bintu, bakainterpreta les rêves, ukagenda ukamubwira indoto wagize, hama akakubwira ati agashobora kuzigira ko recherche, hama akamenya ico byavuyeko. Ego, Evariste, turagushimiye cyane kuri kino kiganiro wemeye kugirana natwe. Murakoze namwe.